icubahiro nico gisobanura vyose ku buzima bw'umuntu. Wa mukobwa we nturisobanukirwa kuko umunsi wisobanukiwe nibwo uzotahura neza ku buzima bwiza bwubakiye muri wewe. Iyo ushaka gushika ku ndoto zawe rira cyane kugira ngo uzohana kugwa mu musozi. Niba ushaka gushika ku ndoto zawe ruha cyane kugira ngo nawe uzoruhuke. Niba ushaka gushika ku ndoto zawe hanwa cyane kugira ngo nawe uzohane, kuko ndakubwiza ukuri nta wabaye igitangaza atabanje kubitangaza. Jewe nshobora kuva hano nkagenda, ariko wa mwana we ntuze wigera umanika amaboko. Sogona namuzogenda, ndakubwiza ukuri nuharamuka ugiye ukava muri runo rugo sindakubesha nzoba naniwe. Igihe cyose nzoba ntakiri hano nagiye, mukobwa wanje nzoguhoza ku mutima wanje, sinzokwibagira. Igihe uzoba uri kurarira, igitonyanga c'amasozi yawe kizotonyangira mu mutima wanje. Niba ushaka ko nzogumana nabo mu bitekerezo vyawe, uzohora uririmba indirimbo ivuga ngo imiyagira nanje ngashikama kuko nzi ko arunkingiye ntacyo nzoba, kuko nzi ko mfumbatiye nizeye ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba. Arankunda aranyitayeho, nzoba ndahari. Sogoko urakoze cyane. Bof, I'm sorry. Hama wambuye kugira ugende. Reka ngende kwitegura cyenda kwerekeza. Okay? That's good. Ala. Okay. No, that is good. Okay. Ala? Ala? Oh. Sorry? Nacho, genda ugaruka ndakwitumira amayinite.
Nashitse. Oh, yeah. Okay. Nakapapuro ufise ndakwandikire nimero. Oya, ntabwo mfise. Alala. Biragenda gute ko nanje atakonfise na? Siyo ndayifise. Okay. Mukobwa kwawe ndakwereka. Kuba kwanje. Yeah. Come on. Ya Vermeer. Sheri, kweli kuri kuramara amazi imbere ya musaza wanje hejuru y'amafuti ya Angeli. Buri gihe cyose Angeli akoze amakosa bihanirwa jewe. Kandi Angeli nubwo ariko arakohisha ibintu byinshi, Angeli na Mutama bahuriye ku bintu byinshi cyane. Uwo munsi nibwo nabonye ko amanyama yose Angeli afise, ingufu zose Angeli afise, ari Mutama mubesha. Kandi Mutama akiri ngaho muri runo rugo, Angeli arashadusuzuguye. Sheri ntubone mvuga ibi byose, ngaha ndababaye. Shari, nushaka ko kwiki? Sheri, Mutama tugomba kumwirukana. Kandi tukamwirukana mu buryo butangaje. Baby, ibyo kwirukana Mutama sende ko ndavyumvamo. Hamwe twakirukana Mutama yobazize amakosa ya Angeli. Mutama nta kintu na kimwe kibara dukora cyo tuma tumwirukana. Shari, urazi ko ndagukunda. Ariko ikibazo cya Mutama gishire ku ruhande. Hamwe n'Imana yo kumva ko twirukanye Mutama yoduhana. Mbasi wereka gukora icyaha kubera ko atakintu na kimwe baragukorera. Niba utamwirukana, je nzomwirukanira kandi nzomwirukana nabi. Okay, it's okay. Umwanzuro wose uza gufata ndawushize mu biganza byawe. Ariko icyo cyaha Imana ikimparureko, I surrender. I don't care. It's okay. Amayinite yashitse? Yeah. Thank you, Naiva. Angeli. Angeli.
Angeli, izi nimero zanditse mu kiganza cyawe ntuzi kugira uzitesha agaciro n'umunsi umwe. Ikibazo icyo ari cyo cyose uzohura naco uzozihamagare. Baby. Baby. Mbega urazi yuko kandi na Sharapere batakikundanye bahebanye? Amakuru nawe yakubiye. Ya, niyo makuru kandi yari arambwira impamvu batandukanye batakiri mu rukundo. Oya niko bama. Uwo munsi uzabumva ngo bahebanye. Ejo kazabumva ngo bari kumwe. Bajya bakundanye imyaka ishika kuri ine. Ntibashaka guhebana. Noneho niko bameze. Natari. Ndahumiwe ziranyakira kandi amaye nimero yiwe ngo ningira ikibazo nzomamagara. Ibaze noneho rero Benita ntamenya ko mvugana na Kane kuri telefone azoca mpamba mbona pe mbona nukuri Kana mbabarire ndamwinginze gusa mbabarire nuko sishaka gupfa nuko nta bufasha bwawe nkeneye kweca nica Angela, ujya muhungu kandi jewe ndi kumubona mu butabazi, ariko kandi arashaka iki? Jewe sinshobora kukubuza ngo ntuzomuhamagare, ariko kandi uramanza urindire uzomuhamagare mu gihe gikwiye. Oya, ese nzomuhamagara ahubwo zino nimero ziri kandi azifite zitarankogera karambara ndumugore Benita we ntawuzi umwana mubi gose. Ibaze ko yambanye rimwe gusa mpagaranye nawe yansikanije n'igihome ako kumvunagura cyumbwire nkuba amenye ko mvugana nawe kuri telefone sindakubishoye imbere kuziba bica nyica. Ese abakobwa biki gihe mumeze gute? Ibaze kuri kuratinya inama mu gihe intare yamaze kugushinga amenyo. Bagumye uvuga cyane by'umugore Benita, ariko burya umuntu mubi ntabwo ari Benita. Umuntu mubi ni wakuha izo nimero. Izo nimero ubundi ntiziri mu kiganza cyawe gusa, ahubwo ziri no mu mutwe wawe, kuko nizo zagushagije. Intare yakuriye ariko nturi kurayibona, ahubwo uri kubibonera agatama kariko kirira ubwatsi gusa. Why? Angeli, koresha ubwenge. Ndakubwira nk'umutama ndagiye. Nabura nkubwira nk'uko. Angeli, uguruka amaso uraba imbere. kandi je numva meze nabi, numva ndiko ndaribwa cyane mu nda, sinzi impamvu. Kintu merekereza umusaza wanje jewe nanje nduke numve ko vyogabanuka kuribwa. Baby, chenye charachiyemo. Sinzi. Okay, reka ndamuherekeze ariko nawe witeho. Sawa? Sawa, ntumbwirire ntabyakire nabi kuko nanje numva meze nabi. Sawa ndamubwira. Wa mukobwa wawe
ndazi ko ufise ubwoba kuba nakubwiye ngo uzompamagare, ariko kuvuga ntibisiguye gukora. Si ngombwa ngo uzompamagare, ariko kandi nabonye neza ko ukeneye ubufasha. Sinzi ngo n'ubufasha nyabaki, ariko ndazi burahari. Baby. Oui, baby. Nakiriye amakuru ambwira ko mama wanje agwaye. Ngomba kungika amafaranga kugira ngo amutware kwa muganga. Jewe nakubwira ko ngwaye nta nakimwe wabivuzeko. Ngo urumvise ko mama wawe agwaye uriko urahangayika kurusha uko wahangayitse igihe wumva ko ngwaye. Ko ndabona ko dushobora kuba twabanye utankunda. Baby. Ndagukunda kandi mama wanje nawe ndamukunda. Nimba nkunda reka ndabe hagati ya mama wawe na jewe utangura gutabarira ubuzima. Okay. Alo? Yego ndiyo. Mama? Agwaye cyane none? Sawa murakoze kutumenyesha. Yego. Muragize neza. Sawa.